Imico n'imigenzo igizwe n'ubuhinga, igizwe n'amateka, igizwe n'ivyo abantu bizera, igizwe n'ubumenyi. Rero bwa mbere kumenya ubumenyi ingene abanyagihugu biyumvira, ukamenya aho hagira ubwenge bwabo. Uri indongozi bituma umenya aho uhera, bituma umenya ahantu hari ikinogo canke igisoko co kuzibira, kandi bituma umenya n'ingene munavugana imigambi y'iterambere mukurikije muvugana mu mvugo yumvikana, kuko hari igihe ushobora gutegura imigambi y'iterambere myiza cane ugasanga ntuzi ingene abanyagihugu biyumvira, ugasanga ya migambi y'iterambere uyivuze mu mvugo batumva, bakayanka, bakayigwanya canke bakayikora nabi. Rero nk'indongozi z'umugambwe uri ku butegetsi, kumenya imico nshingiro y'Uburundi, inguvu zayo, inguvu nyinshi zayo, inguvu nke zayo, biratuma bamenya uko abarundi biyumvira, biratuma bamenya ingene intwaro ya cami inkingi yari ifise, hama zimwe bakazifatirako, hama ibindi bigatuma bamenya ingene iterambere ritunganywa neza.